Mwaramutse neza mbanje kubashimira cyane hama ndashimiye Imana yo mwijuru ko itugejeje kuri uyu munsi gushika kuyangiro canke kugira umwete wo gushika kuri uyu munsi ndayishimiye cyane hama ndashimiye namwe mwese mwitabiriye kino gikorwa kuri uyu munsi rero nashaka kubapresenta entreprise yitwa AGC and Group Company uko mubibona ngaho iyi entreprise ikaba irimwo ibisata bitandukanye entretemps nitwa Ananiyera nkaba narabaye Miss Ngoma 2020-2021 rero mu migambi nari nashizemwo harimwo imigambi yo gusesha neza igisagara ca Gitega donc ntitwari kwibinita Gitega gusa nico gituma naciye ndavyagura kugira ngo n'igihugu cacu cose tuzogiseshe neza hama rero niho naciye mbandanya ndakora uyu mugambi nduguruza entreprise yitwa AGC ariyo And Group Company hama uyu munsi nkaba nahereye ku gisata co gusesha neza canke co gusukura ibisagara iyi entreprise yujuje umwaka yuguruye hama tukaba dufise ibisabwa n'amategeko NIF numéro de registre n'ibindi byose turabikurikiza hama tukaba dufise objectif yacu niyo gusesha neza ibisagara nkuko nari ndababwiye ariko mu kugira innovation genre kuzana ibintu bishasha nimba ari amajardin public tukayashiramo amajardin meza cane nimba donc tukakora ibintu bishasha mugabo mu bwiza nkuko umukuru w'igihugu yabitubwiye ko ari vision 2040 yuko igisagara canke igihugu cacu kizoba kimeze cyo gituma ciye ntangura bien avant kugira ngo dutangure urugamba rwo kugira isuku gusesha neza igihugu cacu donc dukurikiza iyo vision yacu mu ntumbero yacu rero birimwo ikindi naco kiri mu ntumbero muri objectif twihaye niyo kugira employment donc gutanga ubuzi kugwaruka bwinshi cyane ko n'umukuru w'igihugu ahimiriza ibikorwa bituma habamwo gutanga ubuzi ama mission nayo twihaye niyo gukundisha abantu igihugu mu kugikunda rero igihugu d'abord iyo umuntu yikunda arasa neza we ubwiwe aba yisesha neza ariyitaho agasa neza rero nitwakunda ni natwe igihugu tuzokumva yuko tudafise courage yo guheza kugimbombo nijojo tunywa amazi nabijya plastique canke ikingo tuce dutahaza ahubwo tuzogikunda mu kugikunda tuzatrakigirira isuku kandi bumva nyene genre nko guta ikintu hasi ahubwo ubu babaje ahantu gitaye kuko yelmo ubu hababaje ya rero vision dufise niyo gukundisha abantu igihugu muri yo sens yo kutagicafuza kuko bijya byose bicafu bihari nitwebwe tubishiraho rero mu gihe wowe ukunda igihugu vya vrai bijya bicafu ntavyopfa guta ariho hose hama rero mission dufise ni inayo slogan yacu yitwa Burundi Beauty Burundi Propre genre Uburundi bwiza kandi busukuye ya nkuko mubibona no ngaho kuri logo biriko handitse ko Burundi Beauty Burundi Propre ya mu majambo make nivyo okay muri iyi rero muri uyu mugambi tutangure ama service dufisemwo ni ama service nettoyage industriel les services ya innovation et maintenance des infrastructures ama na service ya interior design hamwe na précollecte des ordures hamwe na jardinage okay en général muramaze kubona yuko inyubakwa nini mu gihugu cacu zitaramba n'ubwiza ni kubera iki ntukibaza ko ari kubera iki ni kubera zidakorerwa isuku rikwiye ni kubera zitagira gute mugabo hariho ahantu usanga hariho akabazo ako kabazo rero niko jewe naje mfitiye inyishu ukuntu abantu baheruka bashizeho izo nyubakwa nini kandi zikaba ari nziza ku mezi 2-3 ya mbere mugabo kubera zidakurikiranwa ubazikorera iryo suku rikwiye hama banazimentena nimba hariho akantu kononekaye bagasubizeho nimba irangi ryacu barisubizemo usanga bigoye
c'est pour cela hariho iyo service industrielle, service yo gukora mu mabiro hamwe amasale manini hamwe n'amaplace publique, donc ahantu haba hari place publique hamwe no guhanagura ayo mazu maremare aba afise ibiyo, guhanagura amakaro, koza n'amatoilette, donc ivyo vyose vyangurwa muri service industrielle. Hama tukaca tuja muri service ya maintenance des infrastructures, donc na rénovation nyene kubikorerako genre. Niyo rero service ituma tugira maintenance ni gute? Ni kugira maintenance préventive canke maintenance corrective hamwe na entretena les bâtiments, donc kuraba ibibazo biba bifise hakiri kare bitaraba birebire ngo bitume inzu yose isa nabi, tukabikemura hakiri kare. Yego, hama mu gisata ca interior design nayo muri service ya interior design, je ndi umu ingénieur architecte, donc ivyo nivyo nize. Nimba tuba turiko turagukorera isuku turashobora no kuguproposa interior design, canke ukaba uri mu ahandi hantu wifuza ko gukorerwa interior design, turahari kubw'iwawe. Hama précollecte des ordures, aho hantu dukoreye isuku dutegerezwa no guca dukuraho iyo myanda yose ihari. Hanyuma na jardinage, aho hantu turiko turakorera isuku na jardin yaho itegerezwa kuba isa neza. Mu majambo makeya rero nivyo, uyu munsi rero nkaba nari nifuje kugurura icese iki gikorwa kugira ngo n'abandi bose batari babizi yuko iki gisata ndakirimwo babimenye, hama batugane kugira ngo turwanire ubu Burundi bwiza busukuye. Yego, nkuko slogan yacu bivuga ati Burundi propre, Burundi beauty. Murakoze. Babwiye rero ko mu objectif dufise harimwo employment, naciye ndabiherako. Sinatanguye gukora jenyene, ndafise team y'abantu barenga 15 dukorana, hanyuma uko igikorwa kizotera caguka niko entreprise izotera itanga ubuzi ku bantu benshi. Ico kintu nibaza ko ari cyo kintu twashize imbere gose kugira ngo ugwaruka gose batagaye ubuzi quand même. Muhahawe ikaze muri AGC kugira ngo tuzokore, mugabo namwe mufise ama institution akomakomeye manini yagutse, turahari ku bwanyu, dukora isuku neza, dukoresha amaproduit meza, dufise abantu babifisemo experience. Ni kuri service yacu ntiyogaye. Karibu cane rero mutugane, murakoze cyane.